umugwi severe ureretse abarundi uyu munsi ko amatohoza n'ibikorwa bimaze gukorwa bihagije mu kwita izina ivyaha vyakozwe mu 2022 mu 2023. Umugwi severe usaba iki inzego z'igihugu? Usaba ko inzego zibifitiye ububasha zokwiga zikongera zigatora ibwirizwa yemeza ko mu Burundi habaye ivyaha vy'ihonyabwoko vyakorewe abahutu mu Burundi mu 2022 mu 2023. Ubwa kabiri, umugwi severe urasaba inzego z'igihugu ko zoshiraho ibwirizwa riha ikibanza kiboneka abarundi bipfuza gusaba ikigongwe abo bacumuyeko, ryongera ryihaniza abahakana ivyaha vyakorewe abarundi batandukanye mu 2022 mu 2023. Abanse inzira y'ikigongwe itanzwe na leta bazi bonyene ivyo bakoze mu 2022 mu 2023, nta yindi nzira bazoba bifuza atari y'ubutungane.